Je vous lis le communiqué de presse sur le Festival culturel panafricain de Bujumbura, FESPABO, première édition. La Fondation Feuille des Noirs, qui a lancé officiellement ses activités mercredi le 14 juillet 2021, organise le Festival culturel panafricain de Bujumbura, FESPABO en sigle, première édition, qui se déroulera du 12 au 15 août 2021 au boulevard de l'Indépendance devant le stade Inouari. La tenue de cette activité avait aussi été annoncée lors du lancement officiel de la Fondation. Le Festival culturel panafricain de Bujumbura célèbre la culture africaine, la culture des hommes de la terre des Noirs. Il fait connaître l'art africain qui résonne dans notre âme. Le FESPABO est donc un événement culturel d'envergure internationale qui regroupe les sortissants de différents pays africains et leurs descendants pour revisiter la culture et l'art africain. Les thèmes qui y sont développés vont de la musique à la danse traditionnelle, de la cuisine à la médecine traditionnelle, de la sculpture à l'histoire de l'épopée africaine, de l'éducation de base traditionnelle aux valeurs éthiques et morales des sociétés africaines. Bref, des thèmes qui tiennent à cœur le peuple noir, ainsi que des idées de développement et la sensibilisation à la consommation des produits locaux. La Fondation Feuille a plusieurs objectifs, entre autres la promotion de l'art et de la culture. C'est dans cette optique qu'elle organise cette première édition du FESPABO sous le thème « L'unité diversifiée de nos peuples », sous le thème « L'unité diversifiée de nos peuples à travers nos musiques et danses traditionnelles ». En effet, dans son approche éducationnelle, la Fondation Feuille des Noirs se focalise sur la valorisation de l'art et de la culture burundaise en particulier et africaine en général. Mais aussi, c'est sans ignorer que les industries des arts et de la culture sont aujourd'hui parmi les plus porteurs de la croissance, malgré le concept du Covid-19 auquel le monde entier fait face aujourd'hui. C'est aussi dans l'objectif de le développer au Burundi et en Afrique que la Fondation organise cette première édition du FESPABO, afin d'offrir une visibilité aux musiques et danses traditionnelles du Burundi et de surcroît des communautés étrangères vivant sur le sol burundais. L'objectif général du FESPABO est avant tout de rassembler les Africains autour d'un intérêt commun que le futur culturel, artistique et économique de l'Afrique et ses descendants. Ceci est concrétisé à travers la réalisation des objectifs suivants. Rassembler les participants autour des mêmes thèmes chaque année, créer un cadre de rencontres et d'échanges pour valoriser la culture et l'art traditionnel, créer une occasion folklorique pour apprécier la diversité culturelle, conscientiser le peuple noir sur les enjeux et les défis de leur destin, encourager les peuples autochtones à s'engager dans une inclusion sociale intégrale dans leurs sociétés respectives, renouer avec la solidarité et l'entraide mutuelle à l'africaine en militant contre les conflits de génération, susciter des occasions des affaires et développer des liens professionnels et benchmarking, développer l'entrepreneuriat social, culturel et artistique, promouvoir les produits locaux, développer le tourisme en mettant en exergue la beauté de l'Afrique en général et les coins touristiques paradisiaques du Burundi, cœur de l'Afrique en particulier. Bien que plus étendu et touchant un peu à tout, les thèmes choisis pour cette année, pour cette première édition du festival, et conformément au thème principal de la première édition, sont entre autres la musique et la danse traditionnelle, le défilé de mode, ainsi que l'art culinaire africain. Compte tenu du contexte de la pandémie du Covid-19, la Fondation, à travers le comité d'organisation du festival, a jugé bon de collaborer avec les communautés de la diaspora africaine établies au Burundi. Les éditions ultérieures verront la participation des groupes représentant leurs pays respectifs ainsi que des afro-descendants. Durant la première édition, il y aura aussi des thèmes clés qui seront développés autour de l'éducation, la parenté responsable, l'histoire de l'Afrique, de la culture africaine et bien d'autres thèmes qui intéresseront particulièrement les parents et les jeunes en vacances. Cette première édition du Festival culturel panafricain de Bujumbura vise à valoriser les arts et la culture burundaise et africaine en général, redonner la visibilité aux musiques traditionnelles de l'Afrique auprès du public africain et d'autres nations, présenter et démontrer au public et investisseurs burundais et étrangers les potentialités tant sociales qu'économiques que renferment les musiques et les danses traditionnelles dans le développement économique et social de l'Afrique en général et du Burundi en particulier. Il faut aussi
dire qu'il faut susciter l'engouement et l'intérêt des plus jeunes pour les musiques et danses traditionnelles du Burundi et de l'Afrique. La première édition du FESPABU traitera également 3 sujets particulièrement touchant l'art, la culture et l'entrepreneuriat. Le premier sujet sera traité sous le thème de l'éducation de base, la culture et la parenté responsable. Est-il encore possible de concilier tradition et modernisme? Le deuxième sujet, le métier d'art et l'artiste africain, enjeux éducationnels, culturels et les défis liés à son avenir. Le troisième thème, environnement des affaires et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, partage d'expériences et du savoir-faire. En ce qui est de l'art culinaire, personne n'ignore que la cuisine africaine est l'une des gastronomies réputées, à la fois savoureuse et exquise, souvent diététique et gourmande à la fois, reconnue pour sa finesse et sa riche variété. Le FESPABU vient donc à point nommé éveiller nos papilles avec nos plats traditionnels et redonner le blason des cordons bleus africains. Quant au défilé de mode, il s'agira d'exhiber les créations de nos artistes qui participeront au festival et faire la promotion de l'habillement africain. C'est donc une occasion de faire profiter aux acheteurs potentiels, aux amoureux de la mode, ou subtilement à ceux qui s'habillent de ce qui leur tombe sous la main, des idées de création personnalisées, stylées et classe. Pourquoi pas aussi une occasion de s'émerveiller devant tant de beauté, ou tout simplement susciter une vocation pour le métier. Une activité de l'envergure de ce festival culturel panafricain de Bujumbura ne saurait se tenir sans un partenariat fiable. Ce partenariat se développe à chaque étape franchie vers la réalisation de cet événement, combien important pour la valorisation culturelle et sa visibilité. Des partenaires potentiels ont été contactés, d'autres nous ont contactés. Certains autres aussi ont déjà répondu favorablement à notre demande de collaboration. C'est ici que prend fin la communiqué. Vive l'art et la culture africaine. Vive le FESPABU. Je vous remercie. Murakoze, nivyo leteme zili diversifié. Navuze l'objectif général ya FESPABU. Pour le moment, turafise amateme menshi. Umuntu aravye la culture africaine harimo vyinshi. Harimo intambo n'imiziki y'imico kama, harimo gukina amareresi, harimo kwandika ibitabo, kwandika poezi, harimo vyinshi cyane. Harimo ibijanye n'ivyo gusenga, byose birimo. Ariko ubu unyi kuri iki giteramo tuzogira ubwa mbere twashimye gufata imiziki, intambo n'imbyino z'imico kama. Nico tuzohera ko cyane. Hanyuma ikindi gikurikire no gukinjika kinyafrika. Nkagira ko mbere saba abantu bo bazi gutegura nkiyama y'ikindi ko bodufasha kugira ngo tuzoshore kwereka abarundi bo batarayifungura cyangwa batarabibona babona uko kera bafungura. Mugabo tuvuze ibyo byo gufungura ku bijanye n'ifunguro y'abanyafrika ntibisigura ko umuntu ategura gusebya vya kera kujya nyene. Hari n'inge dukunda vyitwa kwarizi Burundi. Abantu turakunda gatoke gateguye mu bushaza cyangwa gateguye kundi kuntu. Hari inge twe dukunda zitari ziriho kera mugabo ubu vyitwa ko ari iz'abarundi cyangwa iz'abanyafrika navyo bizoba birimo. Rero ntitwatoye vyinshi cyane. Umuntu ariko hariho uri karateramisha uvyina canke ateramisha vyina canke aririmba akagira nundi abari akashobora kubona abatamba n'abaririmba akabari karanafungura ni ikintu ciza, ni ibintu bigenda bijanye. Agashobora kubona ati inyambaro y'abanyafrika yari imeze gute ubu bimeze gute, ni ibintu bigenda bijanye. No kuvuga ni giteramo no guteramisha abantu tugasubira tukabibutsa bijanye n'imico kama. Ariko ngiriye ko naho navyo y'umutabibaje mwavuze twavuze vyinshi, si vyinshi kuko turafise aho uburundi canke Afrika bwavuye, turafise naho bushaka kuja. Turavuga cyane mu bintu bivugwa muri no minsi, turavuga cyane ibintu bijanye n'iterambere, development. Kuvuga development rero abo tubwira abanyafrika nshobora kuza kubabwira umuco gusa ukamubwira n'ivyo ari ngaga akanezerwa mugabo atashe gusa afite ibibazo vy'amahera, afite ibibazo bindi atashoboye gukemura. Nico gituma bice bigenda bijanye n'ibintu vy'iterambere. Hashazamwo ikintu ca entrepreneuria no nyene n'iteme twateguye ngira tuzoza tusure tubimenyeshe neza. Twateguye amatema 3 cyane kubijanye no gwaruka n'abakenyezi. Ni kuvuga yuko si ibintu byo kuba twagiye mu bintu byinshi cyane. Oya, umuntu atamba akaririmba akabari kanafungura nico kimwe. Mugabeje kutamba no kuririmba ukamubwira ati burya nawe wafunge cyangwa batamvye
kugira ngo Afrika izogira wize yigejeje raba n'ibingibi vy'iterambere birakuraba. Rero mu cyumviro muri rusange icyumviro nico onye. Rero hari abanyamahanga bazoza, abanyamahanga tuba turi kumwe navuze yuko tuzokorana na diaspora nuvuga abanyamahanga baba ngaha mu Burundi. Hariho tumaze kuvugana, mumenye ko mugabo tuvuze ibintu by'imico, so kuvuga ko umuntu ashobora kwiyadukiza wese ati nje ndaje serukira igihugu naka. Oya, userukira umuco w'igihugu urafise iyo bica. Nico gituma mbere ko tubahamagaza ngo tubamenyeshe ibigira bibe, twabanje kuvugana n'ababijejwe ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Baraduhaye abo dukorana, ni nabo baheze bakatwereka ayo makommunity ya diaspora ine mu Burundi, baraduha amakontakte yabo nabo bwo barababwira ivyo dushaka gutegura, turaheza turavugana. Ino rero hari ama diaspora menshi, hariho ibihugu byinshi biserukiye ngaha mu Burundi, mugabo kubera umwanya ari mutoyi dushura kutabahakanya bose, kuko abo twagiye tuvugana bose baravyifuza. Urazi ko hari abakamerune, hari abamaliye, hari abasenegale, hariho abasud africa, hari abanigeria, baravyifuza mugabo tuzoraba ukuntu dutanga umwanya kubashoboka n'umwanya kumaya duse tugomba gukoresha, hanyuma duheze dukorane nabo. Bisigure ko rero twavuga ati intambo z'ikirundi, intambo mico kama n'intambo z'ikirundi n'intambo za Afrika harimo n'abandi sabarundi gusa harimo n'abanyafrika, no kuvuga abasanzwe bari ngaha. Kuba twakoranye n'abari ngaha gusa ubwa mbere bwo ikintu cy'umwanya mugabo harimo n'ikibazo ca covid. Murazi yuko ibintu vy'ivyo gutembera bitoroshe cyane twashoboye kuvugana nabo ku mwanya kuko tabona ingene tubigira. Usanga hamwe ibihugu byabo vyugaranye, twagasanga natwe ngaha aeroport irugaye, ugasanga nawo mbwira ati naze nta cizere cyuko ubu twabaye twuguruye cari gihari ico gihe. Nivyakunze ko tubitegura kugira ngo dutegure duhamagara abo hanze, mugabo abo hanze bazoshobora kuza mu yandi maidisha zo kurikira. Ikibazo cya kabiri bavuze ati ni biraba Afrika. Nivyo kugira ngo tukore ino festival, hariho n'andi ma festival aho aba mu bindi bihugu akamaba mu ico gihugu nyene. Kugira dutore kwikorera no mu Burundi, bwa mbere bwo Burundi bamavuga ko ari umutima wa Afrika, kandi nivyo n'umutima wa Afrika. Bavuga ati Burundi bwarafungiwe ni bwafuye, Burundi n'umutima wa Afrika. Ko bihereye ngaha tuza tuvugane n'abandi tureko vyoja n'ahandi. Mugabo icifuzo ca mbere ca fondation nuko bibandanya biberi no mu Burundi, ahubwo abanyafrika bandi bakaza kuraba umutima wa Afrika. Nico gituma twavuze ko harimo ibintu vya tourisme tuzoshiramo itegeza kuba birimo vy'abakera rugendo kugira ngo baze gutembera, barabe igihugu ca Afrika, barabe Burundi, barabe ubwiza bw'u Burundi. Ni nakaryo ko kugira ngo umuntu amenyekanishe igihugu, amenyekanishe imico. Uno munsi nivyo dukoreye ngambwe yo twarifuza tukibitegura yuko iyo tukorera ngaha haje n'abandi b'abanyamahanga twoge kubatembereza mu buce bumwe bwerekana ubwiza bw'u Burundi. Mugabo ko tuba dukorana n'abarundi bamaze kubatembera canke bahazi canke kubatembera vyoshoboka n'ikindi gihe, urumva yuko imico naco n'ikindi kintu twaciye dukuramo tuzokora mu bindi mu yandi maidisha zo kurikira. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barenga imifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB, with the key to success.